siburi bisobanuro bisobanutse kandi siburi bisobanutse bisobanuye. Sowa story murakaza neza. Wabyumvishije neza, siburi bisobanuro bisobanutse kandi siburi bisobanuye bisobanutse. Umuzungu ntashobora kuvyara umwirabure. Umwirabure ntashobora kuvyara umuhinde. N'umuhinde ntibirigira bibaho ahashobora kuvyara umushinwa. Ntibirigira bishoboka. Kibazo rero wo kwibaza. Nyimba buri bisobanuro bisobanutse na buri gisobanutse gisobanuye. Abazungu, abirabure, abashinwa, abarabu, abahinde, aba bose iyo babonye ubona amashusho yabo, amasura yabo atandukanye. Hariki kibazo woca wibaza ko twese dukomoka kuri Adamu kandi Adamu akaba ari umwe, akaba ta Adamu w'abazungu, akaba ta Adamu w'abirabure, akaba ta Adamu w'abashinwa, akaba ta Adamu w'abahinde. None izi shusho zacu zamuka kuri Adamu uyuhe? Ese Adamu yoba yarafise ishusho imeze gute? Adamu yoba yari umuzungu canke yari umwirabure? Adamu yoba yari umuhinde canke Adamu yoba yari umushinwa? Kuvyukuri Adamu yasa nande muri twebwe? Ico nico tugiye kurabira hamwe kuri Sowa story. Nta kindi ndagusaba nugufyonda handitse sabone ukagira subscribe maze ugakomeza kumviriza ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza babinyegejwe bose. Sowa story murakaza neza. Iyobokamana amateka na science bivuga iki kwishusho isura Adamu yarafise? Reka turabire hamwe iyo shusho niyo sura Adamu yarafise. Reka duhere mu iyobokamana. Iyo dusomye igitabo ca Bibiliya dusanga muri Bibiliya handitse ijambo Adamu inshuro zigera kuri 23. Nivyo wavyumvishije neza, ntizibura kandi ntizirenga. Ni inshuro 23 mu gitabo citwa Bibiliya yera. Nayo iyo dusomye igitabo gikoreshwa n'abayisilamu citwa Qur'ani, muri ico gitabo ca Qur'ani handitse ijambo Adamu inshuro zigera kuri 25. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo dusomye igitabo ca Bibiliya dusanga Adamu yamaze imyaka 930. Iyo myaka 930 niyo yashoboye kumara twisunze igitabo ca Bibiliya. Nayo iyo twisunze ibitabo by'abayisilamu nk'icitwa Ibn Hishamu, ico ni igitabo gikoreshwa mu mateka y'idini rya Isilamu. Ico gitabo kigaragaza neza yuko Adamu yamaze imyaka 1000 maze hajyamira ukuboko kw'abagabo. Wakaba ari we muntu wa mbere. Hariko rero ikibazo aho tugifise, none se ko abuzukuru biwe dutandukanye amasura. Harabafise isura yirabura, harabafise isura y'abazungu, harabafise isura y'abarabu. Kandi nta gitangaza cari bwigere kiba ngo wewe umwirabure uvyamane n'umukenyezi wawe maze umuterinda maze acavyara umuzungu. Ivyo ntivyari bwigere biba. Nta muzungu yari bwigera ajyamana n'umukenyezi wiwe wacavyara umwirabure. Yewe nta n'umushinwa yari bwavyara umwirabure. None ko Adamu ari umwe, Adamu kuvyukuri muri twebwe yasa nande? Sowa story murakaza neza. Muri ico gitabo c'abayisilamu citwa Ibn Hisham, Adamu yamaze imyaka 1000. Reka rero turabe ese yasa nande muri twebwe? Yari umuzungu, yari umwirabure, yari umushinwa, yasa gute? Igitabo c'itanguriro, ubwo ndavuga igitabo ca Bibiliya. Mu gico gitabo ca Bibiliya harimo ikigabane bita itanguriro. Ikigabane ca 5 ku murongo wa mbere havuga hati Adamu yasa n'Imana, ukubiko Imana mu kumurema yamwishushanijeko. Nivyo wavyumvishije neza. Bibiliya ikigabane ca 5 ku murongo wa mbere havuga yuko Adamu yasa n'Imana, ukubera ko Imana mu kumurema yamwishushanijeko. Ariko nubwo ntabwo turasobanukirwa uko Adamu yasa. Kuko nyimba Adamu yasa n'Imana, n'Imana nayo ntituzi kwisa. Ntituzi kwisa n'abazungu, ntituzi kwisa n'abirabure, ntituzi kwisa n'abarabu, ntituzi kwisa n'abahinde, ntituramenya ingene Imana isa. Nyimba ivyo tutabizi bivuze yuko uyu murongo wo mwitanguriro ikigabane ca 5 ku murongo wa mbere udakwiye kugira ngo dushobore kumenya uko Imana yasa. None ko vyukuri Adamu yasa nande mubari kuri umwe mu bumbe w'isi? Professor Henry Wendress ati Adamu yari umwirabure. Nivyo wavyumvishije neza. Kubwa Professor Henry Wendress kuva mu gihugu c'Ubwongereza avuga ati Adamu kuvyukuri yari umwirabure. Adamu yari umwirabure. Nivyo wavyumvishije neza. Professor Henry Wendress ati icirabura kirashobora kuvamwo umutuku, kirashobora kuvamwo n'icera. Ati ariko ntushobora guhindura uruhu rw'umuzungu ngo uruhindure rwirabure. Nubwo worusiga amakara ntabwo vyoshoboka. Yewe nubwo worusiga ipentire yirabura ntivyokunda. Ati ariko uruhu canke se urukoba rw'umwirabure urashobora kuruhindura nk'umuzungu. Nivyo wavyumvishije neza. Nawe ushobora kuba uri umwe mu bantu batoye umugore yirabura ariko uyu munsi akabasiga yasa n'abazungu, akimonora, akisiga imipodo, akipodora mu maso agasiga yasa n'abazungu kandi yari umwe mu buzukuru bagakara. Nivyo wavyumvishije neza. Kubwa Professor Henry Wendress birashoboka yuko icirabura kivamwo icera, mugabo ntibikunda kwicera kivamwo icirabura. Nivyo wavyumvishije neza. Kubw'ibyo Professor Henry Wendress kuva mu gihugu c'Ubwongereza hati kubw'ibyo bigaragara neza yuko Adamu yari umwirabure. Vuko bivuze ngo original ya muntu n'umwirabure.
nivyo wavyumvishije neza. Uwitwa Buhari mu gitabo ciwe citwa Swahihi Buhari ku nyigisho y'ibihumbi 3438 yanditse ko umunsi umwe umuvugishwa Mana Muhammad vyagaragaye ko yagiye mu ijuru. Ubwo rugendo Muhammad yakoze agenda mu ijuru bagwita ari Israel wal Mi'raj. Agarutse Muhammad avuye mu ijuru yavuze ati jewe nabonye Adamu ndetse nabona Musa. Kubumva ururimi rw'Icarabu Buhari yanditse ati wa amma Musa fa Adama jisim sabataka annahu rijaru zuti. Aho ni kubumva ururimi rw'Icarabu. Mu Kirundi biravuze ngo jewe ngo kubirabana na Adamu ngo narabonye Musa mbona na Adamu ngo nabonye bafise uruhu bafise urukoba ngo nk'ubwo abagabo biswe azatwi. Abo biswe azatwi twagerageje kurondera ngo nabantu bameze gute basa gute kugira ngo tubironke twarose igitabo cumwe mu basobanuzi uwo nawe nuwo bita Ibn Hajar. Uyo Ibn Hajar mu gitabo ciwe yise Fatihul Bari volume y'10 ku rupapuro rw'189 yanditse ati arijaru zutwi sanifu min Sudan. Ngo iyo bavuze abo bantu bise azutwi ngo nabantu bo muri Sudan. Nivyo wavyumvishije neza. Ubwo abantu bo muri Sudan basa na Adamu. Abo nabo bakaba bakabirabure. Ivyo rero bigaragaza neza yuko Adamu yari umwirabure. Ubwo bivuze ngo amateka nyobokamana ahwanye na science igaragaza neza yuko abantu birabura aribo batanguye kuba ngaha kuri inosi. Reka rero tuje muri science naho turabe science ibivuga kwiki. Tukija muri science ntabwo yemera yuko Adamu yabayeho. Nivyo wavyumvishije neza. Uyu Adamu asomwa mu iyobokamana mu bitabo nka Bibiliya na Qur'ani ntabwo science yemera yuko yabayeho. Habe namba habe na gatoya. Kubera yuko science igaragaza yuko Imana itabaho ndetse nibiriho bitaremwe n'Imana. Ariko kubemera yuko Adamu ariwe muntu wa mbere bemera ko yashizweho n'Imana. Kubwuko rero yasizweho n'Imana science kabitemera ko Imana ihari. Ivyo bituma abantu abo muri science bagaragaza neza yuko Adamu ntiyigeze abaho. Ahubwo muri science bagaragaza neza yuko kugira ngo isi ibeho habaye ico science yitwa Big Bang, uguturika guhambaye. Nivyo wavyumvishije neza ngo habaye ubushuhe budasanzwe maze habaho akanzirigiya akantu inari ngo ako kantu ngo karaturitse karasanzara kubwo ubushuhe budasanzwe maze ivyaturitse kuri ako kantu katuritse bise Big Bang ngo bimwe vyagumye mu kirere ngo ari kuri ya kwezi izuba inyenyeri nabiriya vyose tubona mu kirere ngo vyashoboye kuza ngaha kuri ino si. Ubwo ni iyi misozi nibiti abantu, ariko abo bantu ntabwo baje ari abantu ahubwo baje mu ishusho y'inguge y'ingagi inkoto. Ngo iyo nkoto yamaze imyaka myinshi cyane. Muri iyo myaka iyo nkoto igenda ico bise revolution, igenda ikora impinduka. Izo mpinduka ngo yaratanguye irunamuka iragororoka. Uko imyaka yagiye yiyongera iza gusanga yamaze kugororoka nk'uko nyine natwe tugenda tugororotse. Nk'uko imyaka yiyongereye ubwoya bwatanguye gukunyuka buravunguka iza gusigara imeze nk'uko tumeze. Akaba ari naho rero bahera bavuga yuko twese twamuka mu nkoto ingagi inguge. Ubwo rero science igacigaragaza neza yuko iyo nguge ngo ahantu yaba uhari ku mugabane wa Afrika. Abanyamateka muri science bamwe bagaragaza yuko iyo nguge yaba mu gihugu ca Ethiopia, ariko mu mwaka wa 2001 batoye igufa ry'umuntu amaze imyaka myinshi cyane gose gusumba abandi. Iryo gufa ryatoye mu gihugu ca Egiputa, niyo Misiri y'uno musi. Ivyo bice bigaragaza neza yuko iyo nguge yaba ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Egiputa. Ivyo vyose rero kubwa science bigaragaza neza yuko umuntu wa mbere yaba ku mugabane wa Afrika ima mu gihugu ca Ethiopia canke mu gihugu ca Egiputa. Aho ni kubemera science. Ariko ivyo vyose ico dukeneye kumvamwo n'igiki nuko kabone nubwo bo batemera Adamu baremera ko umuntu wa mbere yabaye ku mugabane wa Afrika kandi akaba yari umwirabure. Ubwo rero nyimba science igaragaza ko umuntu wa mbere yatanguye kubaho yari umwirabure, ndetse n'ibitabo nyobokamana nka ca gitabo twabona bita Fatihul Bari kikagaragaza neza yuko uwo muntu yirabura bamwise arijaru zutwi, umuntu yirabura ndetse yava mu gihugu ca Sudani canke afitanye isano n'abita azutwi baba mu gihugu ca Sudani birabura. Ivyo bigaragaza yuko Adamu yari umwirabure. Kubemera iyobokamana ni Adamu uwo yari umwirabure. Kubemera ibishingiye kuri science yari iyo nguge mugabo nawe ubwayo yarirabura. Ndetse rero ivyo bivuze yuko abazungu bamuka kubirabure atarabirabure bamuka ku bazungu. None ni kubera iki abazungu basuzugura abirabure ndetse bakabafata nk'abantu bavumwe ndetse batanafise ubwenge? Ni vy'ukuri abirabure twaravumwe nta bwenge tugira? Reka ivyo navyo tuze tubirabe ko turabiyobokamana rivuga iki kubirabure n'abazungu. Ni bande bafise ubwenge? Ni bande bahambaye? Narijya ko twumvishije yuko atarabirabure bamuka ku bazungu, hari abazungu bamuka kubirabure. Ivyo na science kabita
ihakana yuko umuzungu yavuye mu mwirabure, atari umwirabure yavuye mu muzungu, kubera yuko umuzungu ntushobora kumuhindura umwirabure. Nibyo wavyumvishije neza, umuzungu nawe umusiga amakara ntiyosa neza, ahubwo yofutana, nta nubwo yokwirabura. Mugabo uwirabura hari ivyo ushobora kumusiga, hari ibivuta n'ibindi ushobora kumusiga hagahinduka hagasigara asa n'abazungu. Abongira ngo mwababonye. Sowa Store murakaza neza, mugire subscribe, mukomeze mwumve ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe. Sowa Store hasta la Victoria siempre.